Zogenezo yani ndayifotorezemo ati ndaheje kuyuzuza baba haters nta kibazo bari bugire kunzwa ndayiremwo abaruzi batangira kujamwo bagatangira kuroga ubaka babomora bagira gute bisiguriki rero tegeza ko ari inzobe aho kanurako tegeza ko ari inzobe kwako je shira kuba ndi black no ncendandira black abantu ko arahinduze ko abaye nabi sira abaye nabi yaduhinduye do you know akantu aririmbye nahinduwe nabi se urumva isi yaduhinduye ko tufate etage yawe nukitangira kuyuba kuri foundation muziki mwiza ifasha kwanza Diamond na Lebo na Diamond mfasha kure ko abaye umuziki mwiza ashaka ko umuziki mubi yavuze ntagira ushika ko kantu rero muziki mubi muri Lebo ntuba urinze uzoka wo gwanira kabisa uravye quality ya video uravye hariza kuriwe hanze y'igihugu hariza kozwe n'abahinyanyuzi bo hanze y'igihugu ariko ari n'abarundi haraho no kwifuje kuba ndi nka jewe mugabo izo nguvu nazo narifise ibwo bushobozi bwa video audio anything like ibintu shaka gutumba jemba ubundi mu negera imbere stress ariko nakaza namwe kadafise stress ariko umuntu yuno musi yovuga ati diwa no gufungura ko ya Lebo uvuga ego canke oya nandi bugenzo mu mutunzi bro vuba nzanda umutunzi afise amahero burayafise bro jenzo gura ndege vuba we ninduzo batazogura nzoyigura ni twivuga izina kuko nitubire kuri we ariko nindirimwe ibwo abaririmbyi benshi ndabasaba jewe nyene iyi channel ko muzo supportinga nindirimbo nziza cyane ndabibatuye ni yataba nziza umuntu azosanga atari indirimbo nziza azonca mande jewe every story matters abahamwara muse canke mwiriwe ngo gukurikirana STV this is STV remember gira subscribe muri screen za STV mumaze kubona umuntu turi kumwe no mu hitmaker umwe mu baririmbyi novuga bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi si nkuru tuko tuvuga ukuri umuntu akomezwa n'ibikorwa agakomezwa n'akazi asanzwe akora no muririmbyi amaze gukora byinshi bigiye bitandukanye haba mu gihugu cy'u Burundi haba no hanze y'igihugu ariko kandi umwe mu baririmbyi kumbure no munsi hariho abashobora kubigira ko canke hari abashobora kubiyegeka ko kugira ngo ibintu bigende fresh yakoze byinshi bigiye bitandukanye twatanguye kumumenya neza na neza ku ndirimbo yitwa Waiting indirimbo gushika uno munsi igikunzwe mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi inyuma yaho tumumenya mu bigiye bitandukanye muri bamwe mu baririmbyi urukundo rwigeze kubashira mu zindi nzira ariko kandi yariswe mutama yigeze kwitwa uwundi muntu ivyo byose ni histoire ishikira wewe canke uwundi canke jewe nkuko nawe byo mushikira canke bigashikira umugenzi wiwe ariko akabiza nawe mu ndirimbo kugira ngo aguhereze message n'impanuro kugira ngo umenye begeje wo kwifata gute ndaza kumenya ikintu kimwe nta na rimwe ndigera numva yishuye ko ari in couple ico kintu ndaza gushaka ndakimenye kuri uyu munsi mbega ari muri babandi batavyemanga canke ariko kandi numwe mu baririmbyi je nkunda maze gukorana nabo utuntu twinshi tutandukanye ariko umuntu wese ubufise ukumuzi ndatangura nkamuha amashugwe yiwe bro uri hambo ubana neza n'abantu merci beaucoup welcome asante ndamukiriza abafana bawe n'abafana muri baramukije aho muri hose aba mu Burundi ya hanze y'igihugu aho twita muri aba diaspora aho muri hose mumve ko bakunda cyane gose yo boy D1 turinga kuri kamera kugira ngo tuyage karibu rero karibu tuyage byinshi ku muziki wa D1 Abi Waiting yamaze imyaka 2 kuri YouTube yaho yego guhera kuri Waiting itatu yarakwiyo 2023 imyaka 3 warakoze ibikorwa byinshi kuko urafise indirimbo zirenga indwi muri iyo myaka 3 si bya bose kandi indirimbo zarabona ko ziba zifise inguvu uravye quality ya video uravye hariza kuriwe hanze y'igihugu hariza kozwe n'abahinyanyuzi bo hanze y'igihugu ariko ari n'abarundi experience ya career yawe ni hehe washitse urumva neza ko byari utabitahura ntiwatahura ko uhashika ibintu byose umuntu ntago aba yumvira ko uhashika kubera ko nobody knows tomorrow even in 1 second wo kubwira ati wowe urazi kazoza ko mu segonda imwe gutuza ko buri he cyangwa uza kuvuza iki you never know rero kuvuga buri kintu cyose tuba tugishikako turakora uko dushoboye Imana igahezagira ntabwo ari ingufu zacu ntabwo ko twarwaye planinze niko bizogenda we plan and God ikablessinga nyene ibintu byose bigenda neza kagenda fresh ariko kandi D1 mu bundi buzima umuntu araba umuririmbyi ariko akagwana hariho strategy z'umuririmbyi na strategy za management nshaka kumenya strategy yawe nk'umuririmbyi ukunze kwisunga cyane kugira ngo ibikorwa byawe wumve ko byogenda ukushatse jo strategy yani nuko umuntu akunda ibikorwa cyo cyambere ndazi icyo shaka ndazi shaka kugera rero umuntu azi icyo shaka afite target ziwe runaka aramenya kunazigwanira ko umunsi ndavuga je vision yanje kozobona nakoranye n'aba Nigerian singers like superstars babahariya muri Nigeria to worldwide
bose tugakorana urumva yuko muco genda bigwana ndavuga ati rero ndakeneye ama sound meze uko ndakeneye collaboration mwene izi kugira ngo nzeshikire n'abariya ni target only one target urumwe mu maririmbyi bari muri label kandi kuva twebwe nk'abafana cyangwa nk'abantu bari hafi y'umuziki dutangura kubamenya yego mwari muri label ya Iteka Music before YouTube yari Iteka Music uno munsi ni D1 official ako kantu tukagaruka no gato jeraza ko ibyo nta kibazo giteye biteye nta kibazo biteye ariko ibintu byo kumvikana nk'ibisanzwe rero kijya gihe wabibonye kujya kuri ko hariho yindi myumvikane twe twagize ibyo bintu bisanzwe ndibaza yego management mubanye neza turi fresh cyane gose turi cool urana ko ndi cool everything is good hajya ubuzima bwo muri management uwo buhanura umuririmbyi wese kubuhamo sha nta ikintu cyambere nakubwiye kuva kare uzi target yawe uramenya ico keneye management ntabwo ari abantu babaje kugira ngo bagusubize inyuma ahubwo n'abantu babashaka iterambere kuko we ntabwo warunzi even before ariko management imaje kuza naragize gute hari ahantu rashitse n'ubari hahonde for example ndabwiza ukuri hari aho no kwifuje kuba ndi nka jewe mugabo izo nguvu nazo nari mfise ubwo bushobozi bwa video audio anything like ibintu ushaka gutumba jemba ubundi muntu negera imbere nta byari bihari bisigura yuko no munsi rero ndije kora ko management canke nego ushobora kuba je kubera ko hari undi muntu yari kuza agatekinga part in my work in my jobs like that rero management cyukunda defense bwanje ni kirumara management ni ikintu gikomeye cyane gose kuba artist ago twese turonka management as bro stress za video Fweze manguna musi turinga kubera ere protoje kora indirimbo stress amaze nk'indwi zitatu aho samaze bizatajya ama adahunira urumva kubera video so ni kuvuga rero urose abantu bashaka guhagararira ibyo bikogwa niko bashimira kabisa nako kuba ariko congratulation kuri Iteka Music ni bamwe muri management nziza kati maze imyaka myinshi bro hanaanza kuona Burundi hari abatamara ntuze abatamara 1 year ushaona uvuze bande je arizo nabonye bro arizo nabonye even 1 year kandi zikomeye usanga zikomeye ugasanga bakoze only 1 year biraheze ariko reka congratulation kuri bo ya myaka 5 bro je ndafise utuntu tw'indani je ndikimena banga bana je ndababwira abafana ibintu bakabimenya byiza na bibi byose Iteka Music ni imwe muri label jewe nzi ifise objectif nziza bidahindutse ku muririmbyi wabo icambere barafise stage yabo no muri tuvugana sivyo turipanze bro barafise stage yabo barafise studio audio kumbure ejo canke ejo bazogira hari ico bita baheza pictures harimo ibintu jana video barafise radio ifasha radio Iteka FM se kuvuga ifasha umuririmbyi ifasha abaririmbyi bose ariko kandi tuvuga ibintu neza muri muri label uri hejuru y'abandi kameme umuziki mwiza ifasha kwanza Diamond na label na Diamond mfasha kure ko yabaye umuziki mwiza ashaka umuziki mubi yavuze ntagira ushika ko kantu rero muzige mubi muri label ntuba urinze uzoka wo ugwanira kabisa urabaho hari umuziki ushaka gusohora no urafise umuziki mubi mbi nabwo niba ndayisohora urisura nkana urafise umugenzi wawe indirimbo mbi turashaka kugira imiziki mibi yabaho bisanzwe byari bisanzwe ni guswata mu bisanzwe kandi iki naco dukura ama options menshi y'indirimbo kubera yuko hariho umuntu ashaka gukora for example ngo cameraman wawe arashaka gukunda indirimbo imwe muri 10 ugasanga kunda indirimbo imwe yonyene bisubira ko zindi zose ashaka kuvuga mu mvugo nyene mbabare amaruka avuga ati ziririmbo ntabwo azikunze ariko ashaka ko yavuga ko ari nambi ari mu bandi bantu ko gasanga yavuze ko ari mbi ni favorite song kundi mu artist kundi bucanga babo kundi mu histoire irimo kana histoire ubuzima bwo muri bo buraryoshe muri make niyo nyishu turonse kuri D1 ariko kandi stress ariko nakaza namwe kadafite stress ariko umuntu yuno musi yovuga ati D1 no gufungura ko ya label uvuga ego canke oya je mfungura ko akazi kanje ko muziki aho kazi kanje ko muziki nako mfashwa nande na label ndetse nkaca mfashwa na everyone supporting muziki wa D1 kuko na label irahari kubera yuko hari abantu bakunda ibikorwa bya D1 babu supportinga atakintu yabaye kirenze umuziki urumva abo bose tugize twashaka kwangoroba izo mpande zose bafise akamaro kanini cyane ego byarakoroheye gukorana na Bface byakoroheye gute donc indirimbo wayakiriye neza festival ukiyumva kumvisha ati indirimbo ni ngomba dukorana ntabwo yanyumvishije
ijya ndirimbo je kuntu nagenda kora in the past ntarandika nuze ya this face indirimbo yashaka kugira ko gufitinga B face akarimbo kashaka gufitinga sad B akarimbo kashaka gufitinga any kind of artist in Burundi changa out of country, maybe in Rwanda, in Kenya, in Tanzania, in Nigeria. Numu ndafise amasound menshi mu cumba mbitse mvuga ati unda murose bitwagiye rero jya yanditse ndibuka nanditse verse 1 ko nari mfise indoto zo gukora nawe niko gucana abwira ati gute dukuza akaririmbo cabwa rero sasa hari ndimbo mfise nari nanditse muri ko gufitinga ubona gute tuyiguyemo amana acha kundi yonyene shetuja imuhira donc kubera ikintu nari wewe yanditse ikija kuri ibyo nimwe nakubwira kare ni uko twagufata iyo ndirimbo je na B-Face ukavuga ati tuye STV abari abantu bazoyira bazoyikura n'ibintu bisanzwe ego uno munsi umubano wawe na Muci Santa umeze gute? Tumeze neza nk'abaki turi sawa just friends uno munsi Diwana aremeza ko afise umukunzi Diwana sha ibintu nakunda kuvuga kubera yuko uno munsi gusa bivuga je ndakwiza ukuri urukundo ndarufata nkaho ari etaje umuntu aba karubaka ndashaka kwiyantuze ya akaruka bwa tijenzi baka etaje igeretse inshuro 10 rero etaje ufashe ukagenda kuri foundation ukacugenda ukereka abantu abantu twarahinduze ko abaye nabi sira abaye nabi yaduhinduye akantu aririmbye nahinduwe nabi se urumva isi yaduhinduye ukacufata etaje yawe nukitangira kuyuba kuri foundation ugacoreka abantu ngo ndiko ndubaka inzu kifotoza ifoto this is my house, I'm building my house. Abarozi batangira kujamwo bagatangira kuroga ubaka babomora bagira gute bisiguriki rero je urukundi wanje ndofata nka etage nshaka inshuro runaka rero ndagubaka nzoza kubabwira ko mbona yuko byuzuye ntago muza muri bobomore nzogeneza yani ndayifotorezemo ati ndaheje kuyuzuza baba haters nta kibazo bari bugire kunzi banayiremwo cyangwa n'umukunzi wanje nzomwerekana mu gihe mbona ko ibintu everything is good ariko arahari message irumvikana hari abo bavuga ati ujya mbana no fresh something like that muri miss iri ku mwanya ngaba abantu gushira ku mwanya weho babwire man baje uri ku mwanya bazi very grateful wiyongeza cyane oya je uvuze gushuka kundana n'abakobwa babiri kimwe batatu oya nta narimwe jewe umwe ni sawa je ndose umukobwa umwe tukakundana niyenza nkakunda n'undi ca nivamwe sango umwe namubwiye atewara mbeze uko cyasanga nireze ati jewe bore vraiment nyene I'm not there sihoni mbabarira man ariko abaririmbyi nk'abantu kenshi ntibakunze kwizera ko umuririmbyi ashobora kuba umuntu aba stable aba true muri love imaze guhembukirwa kenshi ariko I don't care ndibuka n'umukobwa yagize kumumukira nkaca ndamuha agateka ati genda sha ahubwo ucirondera akazi kubera yuko ntago bose ari nkanje so je ndakunda guhembukirwa je umuntu akunda kuri ndagukunze ikirundi rero kiragoye haruza kumva ko ubiryohererwa nyene je mba numva ko nohemuka basi mpemukirwa yego niko je mba mbibona niko ndavyumva ariko ngo wahemutse ababarigiye kinini uhemukiwe aranavyagira kuko ntaca bayiyagiriza wana jewe bavuga ngo there's more happiness in giving than in receiving biraryoshe kwakira gutanga gusumba kwakira kandi gutanga ni vyiza gusumba cyane gose rero je bazamukire kabisa mpemukire uko ushaka ariko je Imana irambona uwanje azoba hari all the time ubutumwa bamwumvise Diwana arafise umukunzi ariko afise umwe ntafise babiri namako je bakunzi nakubwiye yuko nashaka kugira urumva nze kubwira igihe gigeze tatizo ona akili nyingi ntaho ndagufatira ibyo bakunze nze kubwira hageze wewe byiza kuvuga biza ko ariko ndakwifurize kugira amahirwe igihe cyo zo bigiyemo uzaronka umukobwa kubereye kandi wishimye mwiza kandi nkunda akankunda nanje ukunda umukobwa muremure cyangwa mugufi twore wewe sakira kuba gusa ahuje na nuko je shaka inzobe irabura gusa tegeza ko ari inzobe aho kanurako tegeza ko ari inzobe kwako je shaka kuba ndi black no nchandandira black kiragoye uwo yandegeze kurondera ko ariko hari ababipanze uko baza kugwa ku wundi ahubwo je nyene ndako ndibaza kwera nakunda inzobe sana nakosiga muri ari normal is normal like hari n'aba black beza kabisa bari mwo cyane gose gano ni beza gusa umuntu wese afise nyene his favorite color ku mukobwa abikundira nyashi oya kabisa je ataka yo bufise kiragoye na je bro tegeza ko bifisa kayobe fize umugenzi nawe kunyashi yaraboze bibaho bisanzwe baje ataka yo bufise ntibikunda sindanavyumvira very black Safi na Big Fizzo ubunyene barabonetse indirimbira hari urayifise uraronse chance yo gukorana n'umwe muri umwanya n'uco urumwe wumva wotangurana je wari wese twohuza muri akanya umwe noronka umwe bose mwahuje abo bisaba to kunchanga ya je wese wo twohuranye dukora direct fier ukaze buno mwanya nini wana bose barakaze ninda kwespira
bose baranyezupira bro. Come on man. Birazwi. Nese bakuru bacu bro. Bakuru bacu. Yeah. Oya biraryoha iyo umuntu akubajije ico kibazo ugatabura kwerekana gucanganye cyambu cyawe ariko we apro kamenya je nkwiye kwishura. Je ntabwo ncanganye ngushobore kuko jewe inyishu mba ndayibona. Bose ndi bakuru banje. Mutuwa Kayanza uno musi Kayanza iri mu ntara ziserukiwe mu muziki. Novuga guserukirwa irimo ivamwo abaririmbyi benshi simvuze ko ariyo ya mbere canke ya kabiri arono sindi nje nico ndemera ko umuziki uri Bujumbura kurusha kuko umuziki mu isi yose uba muri capital ico kwe nta utocemeza ariko biranaryoha kuba uvuka muri capital ukabona umuntu avuka hariya canke hari aje ngaha akahakorera igikorwa kigakundwa wanashima gaca ko nawe uhavuka nimwe mu ntara bene yo barayikunda bene yo barayikunda no mukuri ndege urabyumvise turaguza n'indege urabyumvise mufiza abagwiza atunga benshi cyane bro bifese yambwiye ko mu bagwiza atunga 10 ba mbere ngusanga mu gihugu indwi bari mu n'abanyakayanza vrema nandi bugenza mu mutunzi bro vuba nzanda umutunzi afise amaro burayafise bro jenzo gura n'indege vuba we rinduzo niba atazogura nzoyigura niba bananira b'abanyakayanza jenzo nayiguri okay nacho urafise ide kugura indege niba nshigikira aba boss bacu nyine bo mu Kayanza ntaco tutazoshikako canke abandi bantu barundi muri make Jereka mvuye guca je wambaje guta nahimbajije ati donc mu gihugu igihugu bifise intara nyinshi ariko imwe mu ntara ifise abaririmbyi benshi kandi bariko barakora neza Kayanza uno mwanya iri mu zambere nk'abanyakayanza muri indirimbo turimwo shaka tubivuge ni indirimbo y'imvukira zo mu Kayanza gusa intara yanyu ni giki cyo bagituma ishobora kuba yaragize amahirwe yo kugira izo mpano ari nyinshi ko bararenga batandatu bibaza yuko umuziki ntabwo ufise imbibe cyo cyambere ntabwo uraba ngo umuziki ngukoze ngo nguzumvirize ngabo ngaha umuziki ari mwiza uratobora no hanze ukajayo uri yanze igihugu kandi cyo twifuza cyane rero no kuvuga bituvuge ngo abanyakayanza ahubwo tuvuge abarundi sibyo yego uri umurundi ari kuvuka mu ntara izo ni ibintu izo ni imbire kugira ngo tugire security n'ibisanzwe sibyo rero muri akanya maybe niwo mwanya tu ibintu byose n'igihe cyabyo bifise igihe kandi se ngo abanyakayanza ngo benshi umuziki muri make abarundi twese turwanira ku muziki w'Uburundi woja buka igihugu ibendera ry'igihugu twoteza imbere igihugu tucishije mu mpano zacu ni kuvuga umunsi intara zose zidafise ziraserukirwa ariko twese the only one target is only kuba tuko tukorera Uburundi abarundi nta kindi uza kugira ngo mu Kayanza je nta muziki shaka gukora mu Kayanza nkene gukora umuziki wo mu Burundi ujabuka imbibe urumwe mu baririmbyi bafise energy dasanzwe ari kuri stage ashaka kuririmbira abafana amasaha 3 canke arenga kandi mbona zifise bro muri amasaha 3 ivyo ni ibintu shingira inahe urazimaze gukorana ukavyemeza abafana n'abantu kumbure ikintu cyose kirarondego nta kintu nakimwe buryo muntu jewe ni impano sinemera kwibaho nemera ko impano iza kubaho mu gihe wayihaye umwanya impano muri wese arafise impano gusa bisaba ariko wishiramwo ikindi kintu kugira ngo ya mpano ubone ko ihari ni giki gituma bigukundira ko si byabose jewe zikura kuki jewe naze ko nakunze n'umuntu nipfuza kuzo mu munyamuzika akomeye nipfuza gusoserekera Burundi nk'umwe mu baririmbyi bakomakomeye mu gihugu rero n'ubunda iracyari iyo target nyene kandi acayigwanira urumva ntabwo nteze guhagarika niyo mpamvu ubona amarubumu azoza ama EP arasoza bita Dr Flow bandaye ku streaming bayiraba ku platforms yose rero fise playlist nini kandi ibyo ndimwo ndabizi I know what I'm doing and ntabwo nteze guhagarika rero ni kuvuga bijya bigutangaza wumva ko arongeye gutangura umuzika ahubwo hajya sinari bwakore ubu ni ugomba gutangura umuziki turi kugira tugivuge ibyo turimo turi D1 yaje muri shooting y'indirimbo ya Pro nitwivuga izina kuko nitubire kuri we ariko n'indirimbo imwe abaririmbyi benshi ndabasaba jewe nyene iyi channel ko muzo isupportinga n'indirimbo nziza cyane ndabibatuye niyo ataba nziza umuntu azosanga atari indirimbo nziza azonca mande jewe noca ndamusubiza amamega yiwe yo kwiraba kubera n'indirimbo maze kumva ko ari indirimbo iri ku mpwemo zidasanzwe yakozwe n'aba director beza aba producer beza ariko kandi mwe aba hitmaker benshi kandi bakaze ariko kandi mzee wa kazi ametutumbua ndagushimira cyane D1 ndakore kuje mu kazi ndagusaba gushimira abafana bawe n'abafana biwacu kugira ngo bandanye akazi kawe abafana no kuri Imana bahezagire cyane gose mwubahwe ndabakunda cyane with all my heart ubwenge bwanje bwose umutima wanje wose
nivyanyu Imana bazagira cyane gose aho muri hose simvuga je akantu ko bwango mukayanza abanyakayanza ni sawa mugabo je mvugira umuziki w'u Burundi ndavuga n'ubu ndi Murundi ndi Murundi barabizi rero ubone gusupportinga D1 ni D1 official kuri social media zose Instagram TikTok Facebook D1 official asante sana mzee kazi njema turachari kumwe thank you for the time merci beaucoup STV remember to subscribe call me Andy the M's Mr Solution Big Blend Every story matters.